are you? Call me the BKTV 1st and star boy unconditional. That is my name. This is the Burundi Kingdom TV. Girl, subscribe, like, share ndetse na commenter. Uyu munsi ndabazaniye amakuru kavuga ku muririmbyi cyangwa ku muhanzi atuye hakujya Kanyaru na sundi yitwa Dushime Buravyo, mwamumenye nka Buravan nk'izina akoresha ndetse ryamamaye cyane. Yagiye asohora indirimbo zitandukanye nka I Sibele, I love you, big time, ni Yesu ndetse n'izindi nyinshi. Buravan yifatiye ndetse yanditse amateka y'imitima y'abantu ahari ntabwo amerewe neza na gato, ahagwaye bikomeye cyane. Wumve cyane. Abenshi mwibaza icyo Buravan agwaye, uko yatanguye kugwara, igihe amaze agwaye ndetse n'icyo yobagwaye. Uyu munsi ndabazaniye inyishu ku bibazo mwibaza ku bijyanye n'ubuzima bwa Buravan uko amerewe uyu munsi. Gira subscribe, like, share ndetse na commenter. Iyi ni BKTV. Call me the BKTV that is my name. Instagram, Facebook, Twitter. Vyatanguye bivugwa ko Buravan agwaye ndetse na Buravan ubwiwe yaravyemeje nyuma yuko yivuje mu bitaro bitandukanye ndetse agahura n'abadokteri bakomeye cyane mu Rwanda. Bimwe mu bitaro Buravan yivurijemo kandi bizwi cyane ni bitaro vya kaminuza y'i Kigali Chic, aho yahamaze ikiringo kingana n'ukwezi. Nkuko vyatangajwe na Buravan yavuye mu ivyo bitaro atanguye kumererwa neza, ariko ibintu byaje guhinduka aho ni mu gihe yasohoye indirimbo yiwe yise Big Time, ariko ntiyayikoreye publicité nkuko yabikora ku zindi ndirimbo. Itariki ya 18 kwezi kw'indwi 2022 niho Buravan yafata utemikireri imukura ku kibuga cy'indege mu Rwanda imwerekeza neza na neza Nairobi muri Kenya, aho yari yahawe transfert aje kwivuriza muri ivyo bitaro. Ni mu gihe mu Rwanda vyari vyanse bavuze cyagwaye. Amakuru dufite kandi ava mu nshuti ziwe za hafi nuko ingwara ya Buravan yamaze kumenyekana. Uri kwibaza mbega Buravan ingwara agwaye niye? Bandanye ngira share, Jean ndetse na commenter. Ingwara Buravan agwaye yamaze kumenyekana, naho sindi ni gifu cyamuzengereje nkuko bavuga mu Kinyarwanda. Ni mu gihe iyo ngwara iyo igwaye atakiyu na kimwe ushobora gufungura ngo kigume mu nda. Abagwaye iyo ngwara cyangwa ababaye n'abagwaye iyo ngwara bavuga ko ari ingwara ibabaza cyane nubwo n'izindi zibabaza. Uyu munsi igenekerezo rya 3 ukwezi k'umunani 2022 niho Dushime Buravyo, mwamenye nka Buravan, yahabwa transfert imwerekeza neza na neza Mumbai mu gihugu cy'Ubuhindi. Ni mu gihe Nairobi muri Kenya byananiranye ko bashobora kuvura umusitari umuhanzi twakunze turi benshi Dushime Buravyo canke Buravan. Abakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse n'abafana biwe muri rusangi bagiye bagaragaza umutima w'urukundo kuri uyu muririmbyi cyangwa kuri uyu muhanzi babicishije ku mbuga zabo zitandukanye. Twavuga nka Safi Madiba, Element producer, Jire Sentore, DJ Phil Peter, Rukumani canke Lucky kuri RTV, Yago Fururiri, Ishimwe Clement, the CEO of Kina Music, Rutayiwacu Bruce Melody, Butera Knowless, Israel Mbonye ndetse n'abandi benshi, aho bagiye basaba Imana ngo yimane uyu muririmbyi ndetse akaba n'umuvandimwe wawe. Mu bijyanye na music yiwe Buravan canke Dushime Buravyo yaheruka gusohora amasanamu y'indirimbo yiwe yise Big Time, aho Big Time ari naryo zina rya album yiwe nshasha. Agiye gusohora. Ni mu gihe yaheruka kurekura album yiwe ya mbere yise Twaje, yari igizwe n'indirimbo 10, harimo indirimbo imwe ihimbaza Imana, aho izo ndirimbo yazikoranye n'abahanzi batandukanye novuga nka DJ Marno, Ruti Joel, Ish Kevin and Bumuntu. Buravan yatangaje yuko yatanguye gutegura iyo album nyuma yo gutwara prix de découverte RFI 2018. Buravan arimba afro, R&B, pop, gakondo ndetse n'izindi. Amwe mu majambo Buravan yavuze canke yanditse akomeye yubatse imitima ya benshi, yavuze ngo yirebera ibimureba, ibitamureba akirebera hirya. Ikintu gishasha tuzozana kizoba gishingiye ku cabayeho, ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwo ndiwe. Ntacyo no kwishoboza atari Yesu.
reka tubasabe tubinginga ngo mubandanye musengera Buravan kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo munezeranwe n'abanezerewe mubabarane n'abababaye twizera ko anytime bishobora guhinduka maze Buravan akagaruka mu buzima bwiwe kuko arindi avuga ngo kuko no mu gitutu cy'urupfu izantsindanishiri twamenyesha yuko Buravan acigiye kitari gitagwaye kandi atamerewe neza na gatoya ni nyuma yuko hari abaririmbyi batandukanye mu Rwanda banditse amazina bagiye bita Imana twavuga nka DJ Mira Paul Kabaka ni Burundi Kingdom TV tuwari kurumva ni Ready Pleasure turabakunda cyane blessings over blessings